Nitwa Pastor Peter, numungere w'ishengero murimwo yitwa ishengero ry'umuco w'ubuzima. Hama ndubatse maze imyaka 22 y'urugo, 23 ans y'urugo. Mugabo haro imyaka 4 ya fiançailles, iyo sinayivuze. Urumva tuzinaye kuva imyaka 27 iraheze. Tiko ndegera inusu ikinjana. Yobire ndi mu kuyikora. My God. Mumbwire amen. Rero ndafise ibintu kanaka numva no kwigisha nkuko nawe wonyigisha. Haro turafise abakambwe, turafise abantu bakuze bamaze imyaka myinshi mu rugo. Mugabo ndizera cyane yuko umugoro wa mpemu yera yampaye access yo kubigisha. Igihe maze mu rugo narahuye ni challenges zitandukanye, mugabo mpemu yaragiye ngwana intambara. Rero wagize neza kuza mva no gushimira cyane d'abord ko nawaje, kubera ko Biblia ivuga ngo umuntu wese ashira umutima ku ijambo azobona ivyiza. Tuza guhagara mu ijambo ry'Imana, sinza kwigisha ama experience gusa, ariko ndaza kuvuga ijambo ry'Imana. Kandi ivyo kuri ndumva nezere ku kwigisha. Amen. Iki gihe ndimwo numva ko ari gihe Imana igomba gukora ibidasanzwe mu buzima bwacu, cyane cyane muri ishengero ry'umuco w'ubuzima. Hari ibintu karaka tugomba kwakira nyene ingo zacu, ivyo twizera umuco w'ubuzima, ntitwizera umwijima. Cyo gituma tutemera ama divorce. Amen. Biblia ivuga akantu gakomeye cyane, hagirima dusomera Zaburi ya 119 verset 130. Guhishurirwa amajambo yawe, kuzana umuco, guha abatunga ubwenge. Mwumva ya majambo niyo shaka dudugireko. Dawidi akavuga ngo guhishurirwa amajambo yawe, kuzana umuco, ngo kandi guha abatunga ubwenge. Martin afite bya cyongereza. Okay. Guhishurirwa amajambo yawe, kuzana umuco, ngo kandi guha abatunga ubwenge. Ngomba mwumve aya majambo uyu mugabo ariko aravuga ingene ari too much. Niba dukeneye kuba ku rugo, nitwo kwirangiza yuko twubakira ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Urugo gwaka ku ijambo ry'Imana. Mumbwire amen. Haleluya. Guhishurirwa amajambo yawe, guhishurirwa sukumenya. Guhishurirwa birengeye kumenya. Guhishurirwa birengeye kwakira ijambo. Avuze ngo guhishurirwa amajambo yawe, kuzana umuco. Usomye Abanyefeso 5:13 havuga ngo ibintu vyose bigaragazwa n'umuco. Mu yandi majambo aho umuco ushitse, ibitari ko biragaragara bica bigaragara. Uno mugoroba hari ibintu kanaka bigiye kuza kumugaragara. Imana ishimwe cyane. Ndatangaje muri rikora ruri hano. Hari ibintu kanaka bigiye kuza kumugaragara mu izina rya Yesu. Ivyo Satani yanyegiye kirekire, Satani Imana igiye kuyizara kumugaragara mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Aho umuco ushitse ni ngombwa ko bigaragara. Mumbwire amen. Iyo dukeneye kuba ku rugo, ntiturubaza bamaze imyaka 50 mu rugo. Ushatse kuba ku rugo, ntuzokwisunge abantu bamaze imyaka myinshi mu rugo. Ukuri ni kuvugwa n'ukuze, kuvugwa n'ukuzi. Amen. Ukuri ni kuvugwa n'abantu bakuze, kuvugwa n'abakuzi. That why uyu mugoroba ukwe kwitega ibidasanzwe. Sinzi ko mushaka kwibaza, mumbwire amen. Muri Bibiliya turafise abantu batwigishijwe ko twigira ko cyangwa se banditse kuvyerekeye, bigishije kuvyerekeye mariage. Bibiliya yose nzima. Nabantu baravye muri Bibiliya ivyo batubwira ni gicapo cy'ijambo ry'Imana mu yandi majambo. Aba bantu batubwira ivy'urugo ntibigeze bagira mariage. Ntibigeze babana n'abagore. Ni Yesu na Paulo. Nibo bigishije ibijanye n'urugo. Nta mariage bigeze bagira. Mugabo ngo bakwereka yuko igikenewe kugira ngo ubake urugo sama experience y'abandi bagize. Ahubwo wizera cy'ijambo rivuga, akaba ari cyo wizera ukacubakirako urugo rugakomera. Mumbwire amen. Sinzi mushaka kwibaza ingene Satani yabishizemo ishari. Je mara niyumvira ndamaze kuvyo kenshi. Ikiro mwishwa dikonje nakibabye abana ariko ndigisha ngaha. Ntushaka kwibaza, siko mushaka kwibaza ingene kino gihugu turimo. Kigungere turimo iki? Umuntu wese akeneye kwiga ivy'ubuganga, baramwiyumviriye barubaka ishuri ry'ubuganga. Abantu bakeneye kutwara imodoka, hari amashuri y'amamodoka bitwara imodoka. Bisha gutwara amamodoka. Abantu bakeneye guca imanza barabiyumvireho. Ngushika no kubateka, hari amashuri y'abateka.
kugira just ivyo bakora babikorane success, babikorane ubwenge karasha bumenyi kanaka. But today ugiye kuraba muri societe isi yose d'ailleurs, isi yose nta hantu nahamwe hari ishuri ryigisha urugo. Umunsi ngira mariage, nateguye mariage, ndaheza vyose, abavyacu bamfashije juste gusa barabaye mu rubanza, darindira ko mutamara ico yombwira ati basi ampe insight yo kubaka. Nothing. Changenda ningu wofata umwana tazi nkujya muhungu wawe ukamuhereza imodoka titwara yo kimwica. Muyandi majambo dukorokera mu bintu tukaja kwirondera tukoga nk'abari muri piscine batazi koga. You know why? Nukubera ko nta bumenyi Satani yavyivanzemo terma ku buryo ivyerekeye urugo atakintu na kimwe babivuze ko isi yose nzima. Nta namwe hari ishuri ry'urugo. Ivyo twiga nibitwigira ngaha iminota 70 ngahe. Ibiducisha ngo twiga. Umwana akavuga ngo agiye mariage kandi kwera benshi bagira mariage ndaza kubabwira reason why bagira mariage. Bibaza ko mariage juste urosa akazi cha wimvira mariage, uwimvira sexe, wimvira ibintu kanaka. No, it's more than that. Birarengeye ivyo. Imana ishimwe cyane. Benshi bazi kugira mariage ari sexe kuryama n'umugore. Abandi bazi kugira mariage ari kugira bavyare. Birarengeye ivyo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero biratangaje cyane. Nta hantu na hamwe twigira ivy'ishuri. Nta shuri rimwe rihari. Sisi turavyumvira ko nta namwe bigisha ivy'ishuri vya mariage. Jewe ndabigiyemwo ntazi ingere bimeze, ndabikorokeyemwo. Mvuye mu muryango wuzuye ibintu kanaka. Umuryango wuzuyemwo amakarande y'imboregwa, y'ubusambanyi, y'ishavu. Cyane bitarukiramo. Hey. Nta numa mpaye impanuro. Umutamu wo mu mizirimo mu buyenzi. I will never forget that man. Sinzomwibagira. Umunsi umwe aranyegera. Arambia ngo uratagufanya mariage nti sasa. Acambia ati kijana acha nikwambie. Arambia ngo aba batoto ba Kirundi ngo aba bana b'abarundi kazaba. Chenye marataka sio franga. Ati gikomeye cyane wowe ufise sama franga wo kwerekana. Sama zobaha. Ati hari kintu kimwe ngo ndakubwire bakeneye kurusha ibindi byose. Acambira kantu ndakubwira ka insight kanyubakiye nawe ko kubakira. Mumpera amashimesho mwami Imana. So uno munsi ikibazo dufise ni ico. Nta hantu bamwe twigira ivy'urugo tuvyisangamo tukabandanya. Nkorokeye mu rugo ntangura kwirondera. Ifuhere batanguye mu rugo. Nabakuri seti karani. Pasi yararahaze. Seti imekare kwa mama Ivrard. Turabana uyu mudamu avuye iwabo nanje vuye yomva imikira atandukanye byumba biratandukanye dutangwa ko buzima narakora ntiyakora yirirwa muhira umunsi wende ukadataha sanga si hari ntiyabwiye nta telefone afise kwera ryafuhe ashitse namwakira igikofe navyo wumvise ivyo mvuze wavyumvise kuva ico gihe niryo kofe yaheruka nasengera mu Church of God niho nasengera kuva ico gihe nari umukristo asanzwe seri mu evangelist nari umukristo asanzwe ntuchora ngo ni pastor kunyeneka nari umukristo asanzwe nasengera mu Church of God ikofe ndamaza uvuye he kutambwiye nta kimwe yavuze muga mu nyuma siganda regret ndamukubitiye kubera iki nibicaniro bidukwirikirana byo mu miryango yacu. Uyu mugoroba tugiye kubomora ibicaniro byose mu izina rya Yesu. Mumpera amashimesho umwami Imana. Haleluya. So turabaho ubwo buzima mugabo nabwire ngo Imana yo mu ijuru niyo mpamvu tuwe ngo ijambo ryawe Imana ishimwe cyane guhishurirwa amajambo yawe bizana umuco umunsi muramurikira haza umukozi witwa Peter Barasa yari umukenya ndatahura yuko ubuzima ariko ndaho atari gwanje hariho behind the scene hari imyuka ingwirikirana igomba ko ntubaka famiye yanje yose ikubwiye wotangara abenshi muri bo nabasabwe rwo hejuru cyane gose ngira ngo abantu badafise abana hanze baze nka jeje nyene ngira ngo donc vyumvikana ngo ndavyibuka ndavye abapapa batuvyara aho ngeze amaso Jesu kusina mubonye bwa papa tuvyara je ubwayo kubira story y'umutama wanje
bari abantu bakunda abagore mu rwego hejuru cyane rwose. Ndavyibuka cyane, ndabwira umugabo witwa Peter Barasa, abwira nti umviza mon frère, ndashaka umubonana. Aramumonana, yashike kwa Pastor Peter CFC umwe ajya mu Rwanda, acantwara mu nzu yiwe kuri witi, ndinjirayo. Nagiye kuva mu gatondo tuvana saa 12. Deliverance aracagagura ikintu cyose, ndamubwira ibyo nkeneye kukugwaho, akuraho vyose. Ubu impwemu z'ubusambanyi, impwemu z'inzoga n'ibindi vyose muzi, ndavyumva nk'inkuru. Kubera iki? Hari umuco w'ubuzima warasiye ubuzima bwanje. Kubakana n'umugore mwakuze mwakora ibibazo bitandukanye si ikintu cyo gukinisha. Umwe yakuriye hariya, umwe yakuze afite ibikomere mu muryango, umwe afite ubukene, umwe avukiye mu kanaka, undi avukiye muri success. Wewe uraje murabanye, ntuzi how, ntiwigishijwe, ukavyisangamo. No kuja muri pisine utazi koga, maji atakupereka. Ariko Imana ishimwe ko twagiye turatahura inzira z'ukuri, kwa natwe twubaka ingo z'abandi. Mu mpera amashimesho mw'Imana. Haleluya. Rero ndagomba utahura iki kintu, urugo ruroshe kubaka mu gihe utahuye aho ugubakira. Urugo ruroroshe, ruri very easy kubaka igihe watahuye aho kugubakira. Umuntu azokubwira ko urugo rudahura na challenge. Urugo gose rurahura na challenges. Nta rugo narumwe muri inosi rudahura na challenges. Mugabo singo zose zibomogwa na challenges. Amen. Ingo zose zirahura n'ibibazo, muga singo zose zisigaranwa n'ibibazo. Hano Yesu ariko yerekana ingo zibiri. Ingene umwe yubatse ku musenyi, uri ku rutare. Yo kwavuga rero rutare, barakwa twereka principe yo kubakira kw'ijambo ry'Imana. Ni the word of God. Bavuze urutare, bavuze ijambo ry'Imana. Mumbwire amen. Ku musenyi ni kubigaragara. Mumbwire amen. Mumbwire amen. Murazi hari umuntu ahora yimvira yuko afise amafaranga cyo yubaka urugo. Nk'ubu abajene benshi bariko barubaka ingo. Impamvu n'ubwo usiziko zirasambuka, ndaza kubibabwira mu mwanya. Benshi bazi yuko ndosa akazi, next ni mariage. Kuba ku rugo si cyo ufa kwirukirako. Ugomba kubanza gutahura what is marriage, icyari cyo mariage, icyari cy'urugo. Imana ishimwe cyane. Benshi bazi yuko ndosa afasha cyangwa mariage. Umviriza, hano batubwiye ngo umuntu wese yubatse ku musenyi bamwita ikijuju. Ku musenyi bisigura ngo nukuba ufise iboneka amafaranga, amazu, imiryango, amavuta, samavuta yubaka urugo. Mumbwire amen. Samavuta yubaka urugo. Ndaza abakozi mare bari very anointed, urugo rwabananiye. Abakozi basizwe bakora ibitangaza n'utumiza, ingo zabananiye. Ndibuka umugabo witwa Billy Graham yeze kwahukana abajurnaliste bose batondiwe, baramubwira ati kubera ikibazo madama, kubera kiwahukanye. Umugabo ari umukozi w'Imana akomeye muri Amerika, azwi donc arababwira ati cyo nari nkenesi. Abaramubwira ati yakuguriye jet privé, yamuguriye jet privé umugore ntacyo yarakenye. Pudire ko amafaranga siyo yubaka, pudire ko amazu atayo yubaka, pudire ko amavuta d'anointing atayo yubaka. Hari ikintu kimwe cyubaka urugo, ndaza kubwira. Mumbwira amen. Haleluya. Dusomere hariya muri Proverbe 24:3. Ndakwera ikintu cyubaka urugo. Uno musi mu maso uje gusenga nico tuza gusaba. Amafaranga ni accessoire. Hari abantu bayafisa abagore bata mu nzu bakajya kuryamana n'abahungu badafisa amafaranga. Mumbwire amen. Mumbwire amen. Hari abantu bafise inoti kuri nosi. Umugore asohokana jipe, umugabo asohokana iyindi, but bahuriye muri rompa hajya muri ville hagati, umwe yereka ikinoko uwundi mugenzi wiwe. Batashe umwe atamucumba kimwe undi mu cyumba kindi. Purudire ko amafaranga siyo yubaka, hari cyubaka kirengeye amafaranga. Mu mpera amashimesho umwami Imana. Haleluya. Twe twaza tamari dufise. Je fiancé yanje was successful. Abantu bafate. Fiancé yari successful.
imyaka 4 yose twabanye na madamu muri fiançailles abo mushe ndamaze kwibabwira kenshi yari très successful apana bisanzwe ku buryo ubare twagendera mudacavyibuka maki karakabara ka mbere du prefera maki hajya muri rohero n'ubu karacahari kishima kiyemera icya kabiri hari ubundi bwitwa za maki za ahantu hatandukanye kwa shetantine n'ahandi ibintu kwa shetonto beheshi cyane mugabo bari bwiza nukuvuga ngo ico gihe twarabaye ubuzima bwa successful muri fiançailles reka ngire mariage ndaza kubiza mu mpera cyo mu mwanya ndabiza ibintu urugo ni periodique urugo fisama ibice hari ibice kana kuwe gutahura mu rugo uno musari vyiza shima Imana ariko ejo sho guhinduka kandi bihindutse nahone ntibiguhindure emera ubandanye cyane navyo hari utabona things will happen in the name of Jesus mumbwira amena tumaze kugira mariage ibidasanzwe cyatanga kuba fiançailles yanje twari successful wumve go successful ku buryo nta utaratuze mu gisagara cya Bujumbura vyari biteye n'ubwo mugabo uva kubwira turagira mariage dutanguye kubana hajya kumutakura ubukene iyo bwavuye ntawonzi umushitsi wa mbere twarose yari devonyene acarinjira ubukene buradutera ku buryo kurya cyari kibazo kwambara kibi kibazo wa wundi yasoka kwa kundi wa wundi byafise bya bindi byose dutanga kubitika gushikaho twiyumviriye umunsi umwe ndi mu nzu jewe uyibona mpagaze imbere yawe ndaja mu cyumba jenyine dufise akayoya kitwa picuka yakana ndapanga umugambi ndawuzuza okumuta mu nzu ntoroke ndavuga nti goma ndamute mu nzu ntoroke mugabo nagomba kubwire ngo aho nyene kuko Imana ikunda urugo Bibiri ivuga ngo iyo atabuhora hariwe yubatse urugo abagubaka bose boruhira ubusa ngomba nakwereka amafaranga atayubaka urugo icyubaka urugo n'ikindi kintu ngomba gusomera ngaha muri Proverbe 24 ndapanga umugambi satani agisha ati mutoro kugende ndicara mu cyumba ndatuza ndikora imvira ingene ngomba ndamutoroke ndamute mu nzu hama ndondera iyonja narifise isoni bene bo baraza bagasanga nta sabuni nta mpuzo zo kwambara nta vyo kurya numva isoni kandi fiançailles yaje bayizi ingene yagenze narifise isoni mu buzima sinza wahagaze no munsi nagomba gutera intege haracari ivyizo vyiti ngo bogica ko cyose yakikanaga ndabipanga madamu nzabona arinjiye mu cyumba kumyirido kubera mazimwe ya nice kwitana nubitse umutwe acarambwira umva karu yambwiye ngoma ndabereke yuko umviriza kuba ukibana n'uyu mugore sa amafaranga menshi wamuhaye hari ikintu kimwe kirengeye amafaranga amen acarambwira ati sheri kubera iki wicaye gutyo kubera iki umaze umwanya mu cyumba habaye iki akindo kanu ka sheri kogene ndavuga nti dacari sheri kweri kubera ko hari uca kugira ati ahora cyari umugabo none ntimubazi none muga ntibaje muri koraniro munsi basivye avuga ati wowe uri umugabo wa hewe abuna ta franga abuna ratio uko bwana gani reka ndakubwira yaravuye mu ijabe vyeze bihiye kira kitu biko pare ataca kenye aza kuburira yaburari iwanje mugabo ico narindi cyari kirengeye ivyo kurya ntavyo wumvise ivyo mvuze abavyumvise bambwire amen ico narindi kuriwe cyari kirengeye ivyo kurya cyakeye amafaranga yohabwa mumpera amashimesha umwami Imana ataraza arija mu cyumba arambwira ngo sheri kweri kimeze ucyo bice kweri kumeze umanya muri mu cyumba akimbya akano ka sheri numva tuguvu turagarutse erega hari ibintu twumva hari umugore ni sawa abagore neza mubwire amen ibaze hari umugore mwize muri yo situation yagucyo n'izina ryibagirwa y'amajambo arayiba ndaza kuyazana mu mwanya sinajibagiye avuga ati Peter Pascal wone umugore wa no cyanku bita ku munwa arambye ati sheri habaye ndamubwira ariko ntubona ibitiro turabaho aho namaze gupanga byose nabihejeje aca yinjira muri uwo mwanya namaze kuvyuzuza ngomba ntoroke nturugo acarambira ngo
ati cyo ndagusaba ni kimwe, ndamubwira nti ko biteye n'isoni kubona bene wanyu baza bakabura ibyo kurya, bakabura amafaranga ya omo, bakabura ni isoni juste mukona bayeho ubuzima bari babuze. Acarambwira ati sheri ndagusaba ikintu kimwe. Acambira ijambo ritavugwa n'abadamu bose, rivugwa n'abadamu babanyabwenge. Acarambwira ati sheri dukundane gusa nta kindi, ibisigaye Imana izotugira neza. Ako kana kavuze bantu b'Imana, numva nditeye imbaraga, navuga nti kama mbaya reka mbandanye urugendo. Uno musi mubona turi hano, uyu yarambaye impuzu, sheri uzambare, it is time, igihe kirageze. Yarambaye ijipo imwe tubajya kwa mutwajya, nambaye ipantaro imwe ya rouge, jeans ya rouge itabutse, yambara ijipo imwe. Imanza zikaba mu gihe tubimenye, mugabo umwami Yesu musumwe aduhindura amateka. Iyo nza gutoroka n'abantu horotse umugisha, Bibiri ivuga ngo dusomeza muri 31 verset 10. No, Proverbe 30:10. Proverbe 30:10. Mumve ingene biri très important gutahura, kumenya, kwihangana ntacyo bisa. Mumbwire amen. Zaburi 31:10 ivuga gute? Proverbe 30:10, sorry. Umugore aroranye. Umugore aroranye si wa wundi afise donc inyuma visage. Ni umugore ari determiné, vyera vyirabura, nitabenderere ya safari. Umugore aroranye ninde yo muronka? Aha. Kwari uw'igiciro. Nago ndabwira akakantu, abagabo ari ngaha bagire buke. Uyo mugore wawe uyo nyene, niba mumaze igihe mubana, mukaba mubandanje kubana, kamubwira uti wowe uri w'igiciro. Niba mwazananye, mubwira uti wowe uri w'igiciro. Madam, uri w'igiciro vema. Mubwira uti uri w'igiciro cyane. Mwari muzi ko umugore ni the blessing of God, n'umugisha urushinda imigisha yose. Umugore aje mu rugo rwawe, bijya utunze, bijya ufise, aje kubimultiplier. Abagabo bari nk'abambwira amen. Usukusa kubera ko umugore ahari. Je yabane mugore acha nkoma amashifre, abatavye sonye bambwira amen. Sindakuzi none. Sindakuzi. Utaramuronka basa gute? Nguyo. Ibiro ngira ifise vyinga vya 20. Nguyo Pascal umusagira mariage. Mama, ibi vyose mubona ukukora Imana kwacu dufise, dukorera Imana dutuje, nuko Imana duhaye ikintu cy'agaciro kinini. Abagore mumpera amashimesho umwami Imana. Rero kimwe no babwira niki kintu, umviriza abantu b'Imana, urugoro ntigubakwa n'amafaranga ntayo twari dufise. Ndaza abantu bafise amafaranga, abagore babataye barabahunga, bafise amamodoka, bafise amazu muri gisagara. Umugore ntakwirikiye imodoka. Mukabiri gambe babwiye ngo sinakwirikiye jet privé, nashaka we. Kwahukana barahukana abantu, n'ubirwa bahukana. Ndaza abapastori bakomeye muri inosi, bari very anointed, vyanse ko babana n'abagore, barabata. Sindabavuga amazina yabo, barabata. Kubera iki? Hari abantu bivuga ko kubaka ari amafaranga. Cyo tumwe no munsi ngo zisambu. Umuntu ngo dufaranga twideni yafashe canke rusakazi acimika kugira mariage. Ntazi ingene zipanzwe, ntazi ingene bimeze. Abona abantu bavyuka mu gatondo baserebra ati ya rujya rwo rusa neza. Ntazi ibiko bibera indani. Indani ni ngoma, ni kazi iko ndani. Akabimumva umenga nibisanzwe. Mugabo ndago nabwire ngo urugo rero hari ikintu cyo kigubaka. Dusomere Proverbe 24 verset 3. Hari ibintu biratubwira ngaha muri Proverbe. Ubwenge, wisdom, ubwenge nibwo bwubaka urugo. Urugo ntigubakwa n'amafaranga, ntigubakwa n'amazu, ntigubakwa n'ikintu na kimwe. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Abavuga ubukerebutsi cyo zivuga ni understanding, ni wisdom and understanding. Hallelujah.
ubwenge bwubaka urugo, understanding nayo irarukomeza. Amen. Mumbwire amen. Haleluya. Rero ukwiye gutahura yuko ahantu honyine twubakira urugo ni ku ijambo ry'Umwami. Dusomere 1 Korinti 3 verset 11. Ngomba tujane hagati dutangwe kwinjira mu kigwa cyacu. Abikoro ba mbere 3:10-11. Aha. Yego. Nkuko nahawe ubuntu n'Imana. Ugene umurongo umwe. Nkuko nahawe ubuntu n'Imana. Nashizeho itanguriro. Nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. 10 gusa. Nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Uwundi wese azokubaka. Ariko umuntu wese niyubare uko yubaka. Wara. Apart yavuga ngo umuntu wese niyubare uko yubakako. Mu yandi majambo Paulo kwatwereka yuko hari itanguriro riza ryarashizweho. Abantu bose bazokubakako hari itanguriro riza ryarashizweho. Si ibyo twe dushiraho, ni itanguriro deja riza ryarashizweho. Umuntu wese w'ubwenge azokubakako. Usome verset 11 achavuga gute? Mugabo mvuga avuze akantaragarenga nakaro achavuga ngo ariko umuntu wese niyubare, yiyubare ingene yubakako. Yiyubare ingene yubakako. Tambuka ngaha. Tambukina. Ndagusaba gatoya. Cara kurijya aho. Tambuka ngaha ku mugabo wawe. Umuntu wese yubare uko yubakako. Mumbwire amen. Tugaruka ivyo ngaha. Mumbwire amen. Pariko twereka ngo hari tanguriro deja riza ryaramaze gushigwaho. Ntiryashizweho na pastor, ntiryashizweho na naka, ni tanguriro riza ryaramaze gushigwaho. Achavuga ngo ariko umuntu wese yiyubara ingene aryubakako. Verset 11. Aha. Kuko irindi tanguriro ata muntu azorishiraho. Ndaza kubereka itanguriro. Avuze ngo kuko irindi tanguriro nta muntu arishiraho, hari itanguriro ryashizweho. Ata muntu yashizeho, byaramaze gushigwaho deja. Mumbwire amen. Iryo tangwa tubwira niryo ngo umuntu wese akwiye kubakirako ngo ariko yiyubare ingene aryubakako. Mumbwire amen. So iri tangwa twatubwira ngaha, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe gose. Nico bita itegeko ry'Umwami. Itegeko Imana amaze gushiraho deja rizotuma urugo rukomera. Mwemere ko abinshi ibintu navuze Imana urakoze. Hari ibintu twibaza yuko byubaka urugo bita. Abantu benshi reka nabyakakana. Reka nabereka yuko amafaranga tubaka ibintu byose bituma byavisa amazu n'ibindi benshi bayasambura kandi bayafise. Ndaza abana afugadi bari anointed ngaha mu gisagara. No hanze y'igihugu. N'amafaranga bayafise. N'ubwenge babufise washaka. Ubumenyi apana ubwenge, ubumenyi babufise. But barasambuye. Uno musuravya ama mariage ariko asambuka mu gisagara. Narufise mariage, ndayizi mariage iyo nzi iyo yamaze 6 mois ibirasambutse. Narumvise indi yantangaje ngwe babanye umunsi umwe umugore arinjira mu cyumba muri iryo joro nyako cyarasohotse. Navuze ni Seigneur aje kurunguruka mu rugo. Ibaze kugira mariage joro rimwe iryo joro nyine mukaramwahukanye. Izo nizo zuzuye no munsi. Umuntu agira mariage après 3 mois 2 mois arahukanye. Wibaza ngo kwera iki? Benshi barongora bazi yuko ndafise amafaranga nzorongora uwundi, ndafise amafaranga nzomuha amafaranga nzomugura impuzu n'ibindi. Impuzu ni accessoire, ivyo kurya ari accessoire. Yakina keneye ca mbere kirengeye ivyo akeneye wewe. Mumbwire amen. Mumbwire amen. Haleluya. Rero aparte vango hari tango ryamaze gushigwaho deja dukwiye kubakirako. Iryo tango katubwira avuze tanguriro ni fondation. Chose kivuga foundation. Ni yamaze gushigwaho cyo twashyaho ni foundation. Rero ni tegeko Imana yamaze gusetinga lituma wubatse ugakomeza urugo. Hari itegeko Imana yashizeho tuzotuma twubaka mu izina rya Yesu. Ngenda ari kubwira dusomeranye Efeso 5:22. Iri ni itegeko ry'imhemu. Mumbwira amen. Efesiens 5. Ego. Aha. Mugire gute? Mugamburuke abagabo banyu.
ibirongo uvyumvira ukunyene uvyakira ukunyene. Bagore mugire gute? Mugamburukire abagabo banyu. Bandaye. Umugabo n'umutwe w'umugore. Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo. Amen. Amen. Abagore mugamburukire abagabo banyu. Imana ikibwira umugabo gute nawe? Hepfo kuri 25. Ikiba gute? Bagabo, mukunde abagore banyu. Mukunde abagore banyu. Nkuko Kristo nawe yakunze ishengero gushika ryigura. Mwumve itegeko ry'umwami. This is the principle of the kingdom of God. Iyi ni law. Ni itegeko ry'umwami. Itegeko ry'umwami. Vyumvikana ngo ukeneye kubaka banzu umenye ibi. Ibisambura ngo si vyinshi, ni itegeko batubakirako. Mumbwira amen. Iri tegeko benshi baragirengagiza. But niryo tegeko ry'umwami. Paulo avuze ngo nta rindi rihari. Hari ryamaze gushigwaho, nta udashaho irindi. Imana imaze gushiraho itegeko. Uno munsi tugeze muri monde. Ndabizi hari yo nabayemo nari babya abanga nibaza aho umugabo arutwa n'imbwa. Umugabo ataca maze mu society. Hatangura umwana, umugore, imbwa, umugabo hari inyuma. Niko bipanze. Mugabo rego nababwire ngo izo ni ayo nama principe y'abantu. Bibiri ivuga ngo vyose bizovaho. Ariko ijambo ry'Uhoraho rizogumaho. Nta musi umugore azokwigera ahinduka umutwe. Nyenyekea mama. Umugabo azokwambara umutwe w'urugo. Ngo nkuko Kristo ari umutwe w'ishengero. Uyu mugabo rero agomba kwasima responsabilité z'urugo. Z'umutwe nyene. Umutwe niwe wiyumvira. Mumbwire amen. Haleluya. Bizokwama bipanze uko n'Imana yabishizeho, simuna bishizeho, bahindukize umugabo azokwamara umutwe. Mu maso y'abantu birashoboka ko umugabo azobo hasi, mugabo mu maso y'Imana umugabo ni head of family. Mumpera amashimesho umwami Imana. Haleluya. Rero iri ni tegeko, si proposition. It's not proposition. Ni tegeko, si proposition. Imana ivuze ngo ntari itegeko rihari, ntari fondation yo kubakira ku rugo gwiza. Ni iri tegeko iri. Ibyo binanije abantu benshi. Ngomba tujyane, mumbwire amen. Umugore mubwiye ngo ubaha umugabo wawe. Iyo uvuze kubaha, hano nakwema ibintu bitatu ngomba ndabigisheko. Muri izi principes zibiri, umugore n'umugabo byo babwiye. Harimo ibintu bitatu ngomba nigisheko. Ni navyo ngomba ndakwigisha umugoroba. Ibintu bitatu bikomeye cyane muri iyi verse. Bavuze no gukunda, harimo ibintu by'ingegecemo. Gukunda umugore wawe nkuko Kristo akunda ishengero, no kubaha umugabo wawe harimo ibinegejemo. Imana ishimwe cyane. Ngo ndabigisha ibi bintu. Iyo bavuze ikintu cyambere nakwigishe ko bavuze kubaha no gukunda, ngo bare kombine vyose kwari bibiri. Ndakwigisha ibintu bitatu bifate n'ibi bintu bategeko Imana yavuze ku mugabo n'umugore. Umwe mubwiye kubaha, undi mubwiye gukunda. Hari ibintu bitatu ngomba nakwigishe ko. Number 1, tuvuze kubaha no gukunda, kugira bikunde kwa kira bate iri teko Imana ryohaye. Hari ikintu cyambere gisaba urugo ruroroshe. Umaze gutahura aho ubakira, ugatahura ama principe y'urugo, uzocoba neza. Mu mpera amashimesho umwami Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Akantu kambere tugomba kubakira ko urugo gwiza nico bita communication. Gateke muri ibintu Imana yabwiye aba bantu. Iyi tegeko ry'umwami ryo kubaka urugo gwiza, ryo kubakira kuri fondation Imana tubwiye, ni itegeko ryo muri Efesie. Kunda, ubaha. Ikizotuma ivyo biba, ntushobora kumenya ko umugabo gukunda, ntushobora kumenya ko akubaha without communication. Ata communication hari, hata kuvugana guhari, tuzobya ko gukunda, tuzobya ko kubaha. Hagomba kubaho icyo bita communication mu rugo. Mumbwire amen. Communication rero
iri mu bice bibiri. Nza kuvuga guce kimwe hariho communication mu buryo bw'amajambo, niyo nza kwigisha ko cyane cyane, na communication mu buryo bw'ibikorwa. Abagabo rero benshi bo muri kino gihugu cyacu ivyerekeye communication ntaco babizi. Kenshi iyo tuvuze communication bumva ibikorwa. Umuntu agize nkoreye ikosa madame, kubera ko abagabo bafite akaruka kanyarigabo, urazi ko akoze ikosa, urazi ko amubabaje, ijambo ryavuga ngo umugabo akunde umugore wiwe nkuko Kristo yakunze ishengero akanagigura. Ni gute umugabo yokoreye ikosa madame hanyuma agaca yumva gumye yijajara? Nibisanzwe. Or iyo amazi kirekire mufungiye amatara n'amazi, muraza abagabo ikibica, ntasaba imbabazi kubera ko no basuzuguwe. Tujane mumbwire amen. Yumva umenga gusaba imbabazi birasuzuguritse. Mugabo iyo umugore aciye amugara amatara n'amazi, ivyo vy'amaha process bigahagarara, umusoka mudwega akumva akeneye umugore, mwamuteye umugongo, acavyuka mu gatondo one day. Mumbwire amen. Akamwe ati sheri, ati madame, mavya sheri ntabihari. Madame uno musi afise umwanya, acabaza nawe ati ushaka iki? Ndashaka dusohokane ku mugoroba. Ahagomba agire communication, agira asaba imbabazi. Niko abagabo basaba imbabazi zo. Ndakubwira impamvu. Acambwe ati ndashaka dusohokane, acamutwara ahantu chez Gerard cyangwa handi hari mu kabari kanaka, bace bicara. Murazi umunsi telefone ziriko zirakora ibara, umwe yicara hagiye undi kicara nga, twese dufite telefone mu ntoki. Yaje kugira gute? Yaje gusaba imbabazi. Mwanyumvise? Aje gusaba imbabazi. Umwe yicaye hajya uwundi nga, bari mu telefone bose. Hey serviteur come, agacaza bose mu telefone. Mubwira icyo ufata. Atwabwira nde? Madame mubwira icyo ufata. Akomanda fanta brochette na mahoro, n'umugabo nawe nuko bari mu telefone, nta uvugana n'ubundi. Mu mutwe w'umugabo yakoze icyo bita communication, yasavye pardon. Mu mutwe w'umugore nawe arindiriye pardon y'umugore. Si impunzi umugurira pardon y'umugore. Icyo umugore ashaka wamubabaje, ntumuha amafaranga, ntumuswara kwa Gerard kwangura inyama. Shaka umuha ibyo ushaka byose, ikintu akeneye. Mumbwire amena. Hano byasambukiye. Abagabo benshi bazi gusaba pardon, birabavuna, biroroshe kukugurira inyama, muga biragoye kuvuga pardon amajambo atatu. Yo kugura ibyo ushaka byose, yo kugura impuzu ya 500,000, but gusora ijambo mbabarira never. Ibyo ndiko mvuga intumva abagabo gusa, wumve ko ari n'abagore ameze gutyo. Mumbwire amen. None ndabihagarikire nga ko munda ndabigisha. Martin Gweneza. Sure. My God. Abaringa habambwire amen. Praise God, hallelujah. Umuntu agaca yumva umenga yasavye pardon, mugatabagura inyama, mugaheza baracari mi telefone. No one, nta numwe avugana n'ubundi. Telefone kwa akitwa twatunze twenza. Bakaba yitwengera. Umugore nawe hariya nawe mu mutima ati ahandarindira icambwira. Nari inyama nivyo, ndarindira icambwira. Erego umudamu icakene siyo nyama umuhereje. Eka abadamu ndakubwira impamvu akeneye amajambo apana inyama. Ukabikora ukaze mugaca muhaguruka murahejeje ati tugende. Mugaca mwigende. Mugabo hajya mu mutwe wiwe nahejeje gusaba pardon. Nahejeje gusaba pardon. Umugore ntakeneye ivyo. Nahejeje gusaba pardon. Muca mutaha. Mushitse muhira wataha kumukora ko ahindukira ati ndavyanse. Tunase gusavya imbabazi. Nivyaheze. Kire ko vyaheze ati wasavye imbabazi. Jewe umugore cyakeneye hakeneye amajambo, ntakeneye juste inyama, akeneye ijambo rikuvamwo. Usohora ukavuga uti sheri ivyabaye mbabarira, nasabye imbabazi. Niba ari ikintu mu buzima kinyorohera, nikubwira umudamu wanje ati mbabarira. Very simple. Erega hari igihe tudahuriza ku bintu kanaka.
narababwiye je kanababwira ko ingene meze ingene mpanze. Hari igihe nk'ubu dufate madamu ntitwahurije ku mafaranga, dufatara amafaranga ngo gukoresha ibintu akondaze uze kumbaza na kwishura ibibazo by'amafaranga ndazi ko ngaho mu bifise, ugasanga ufite amafaranga na ya projet kanaka, ugasanga nakena amafaranga y'impuzu cyo ikindi kintu kanaka. Umugabo ashobora kuvuga ati aya mafaranga sa y'impuzu na ya biriya na biriya na ya projet, mugabo ukavuga ati ngurira impuzu. Umfiriza niba uyamwimye ivyo ugasanga ciyashavura muri uwo mwanya kugira ngo urugo rubandanye kugende neza. Niyo mpamvu ivyubaka urugo si ibintu binini. You need ubwenge bw'umwami kugishoye kubaka urugo. Ubwenge kumva ngo niwe ntanguye sinsaba pardon, ndavyanse kubw'ineza yawe sabi imbabazi. Aba bagore mubona uzobikwegera, abagabo mumbwire amen. Ntabyo mbisi ibyo mvuze. Ushatse umubembereze frere, bakeneye ibintu byitwa keya, ndaza kwizana mu mwanya. Hama tanguye kuvuga ntuzomwitura, shaka usaba imbaza akira ataratangura kuvuga. Ni RPA. Umwongeza tweretse yatwigishije, umwongeza umwe muzu yatwigishije brain amaservo y'abantu ngena panze. Atubwira ngo abadamu servo zabo zibize kwa concertina. Unazo kwa concertina ziyashya ku senyenge, ziyashya kuri makrotire. Kwa kuri zifatanganye. Senyenge kazifatanganye. Acha kwa kumusegetera umeze uri close. Acha tu amaservo y'abagore. Ngo liko bize ngo ariko arakora ngo zi donc ariko arakora ibintu byose ashobora gufata ariko aramesura, ariko arateka, ariko arakoropa, ariko aragorora, ni zi vyose. Acha tubwira tuyu mugore mu mutwi we ku munsi umwe Imana yamuremeye amajambo 600 avuga ku munsi umwe. Ati umugabo nawe servo y'ingene panze no to box kamwe karaha akandaha atakandaha tico kitwaje umugabo ushaka ko muri televiziyo mwicaye muri salon mwese yikonexe kuri box y'amafaranga, akarimvira amafaranga ugacomagara papa naka muri kumwe si hari uzi impamvu yikonexe kuri box y'inoti. Umuzana ivyo bini havyo yumva rendira ave kuri ya noti yikonexe ko uca umuhamagara aca kwitaba. Umugore we aguma akora vyose afisa amajambo 200 umugabo avuga. Nico cyo bagabo tutabagurika tugashwanira bavuga ukavuga mu mwanya muto amajambo fye amaze guhera urazi bikurikirana nawe wenyene ucyo ceceka. Umugore uheje 2000 acasigaje 4000 agira tangure kuvuga gushika mu gatondo kubera ko wamwikwegeye. So aba bantu rero mubwire amen. N'abantu bakeneye kuvuga ijambo girura imitima. Why birura ijambo imitima? Bakeneye ijambo badakeneye amafaranga. Ndakubwira impamvu. Mumbwire amen. Imana ishimwe cyane. Nsomera iyi verse. Washaka kufasha kusoma? Soma Genèse 18:23. Itanguro 2:18 gushaka 23. Tunyarutse. Tanguro 2:18 gushaka kuri 23 ugende umurongo umwe. Aha. 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 Itanguro 2:18 gushaka kuri 23. Nuko ibikoko byose byo ku misozi n'iguruka mu kirere byose icyuhoraho Imana yari yabumbye ivu abizanira uwo muntu ngo abe araba ingene afite amazina, kandi uwo muntu uko yise ikibi n'ubugingo cyose icaniba izina ryayo. Bazundindira mwumva karo atubwiye ngo Imana ibumba umuntu hama iramugira neza ikimuzanira uwo ikifata ibikoko byose. Umuntu yamuje kumurema ari mwitongo yamuhaye responsibility. Umugabo abari ku gikogwa igihe cyose Imana igibonye umugabo yakibona n'igikogwa ariko arakora yacimuha responsibility. Hanyuma aho riri mu mugore ari wenyene mwitongo ririme ritegure ritunganye rigire neza. Nico gituma umugore
aje mu rugo ntaje kuba umukozi wawe. My God, ndagasubiramo, umugore aje mu rugo ntaje kuba umukozi. Harabwo afite mentalite zo kumva ngo umugore agomba gukora byose nk'itiyara. Umugabo yasanzwe ari ku gikorwa. Eva yaje asanga Adamu ariko ararima. Mama yarateka karya, ntiyicwa n'inzara. Yarateka karya ari wenyene. Ninde yamutekera none? Alikuwa anapiga chakula anakula. Yaragenda kurima reberezo, genda urime, tegura itongo ririme imbura. Itaramu umugore umugabo ari ku gikorwa ariko arakora. Byumvikana ngo Eva aje ntaje ku gikorwa, ntaje kugufasha ivyo uri kurakora. Niyo mpamvu yitwa umufasha. Aje gufasha umuntu asanzwe deje ari ku gikorwa. Una musi umugore rusanze, umugore kumufata nk'itiyara. Bimwe byo kwa Aburahamu. Aburahamu agiye guhiga umugore, agwa mu nzu no guteka, gukoropa, kugira byose. Ubu byarahindutse. Aburahamu arahiga na Eva gahiga. Mumpera amashimesha umwami Imana. Aburahamu agiye guhiga na Eva arahiga. Ugiye ukaza umusiga mu rugo, abagiye kushona amahema na wene. Ubu no musi yo vyumvikana ngo ikintu cyambere, mumbwire amen. Umugore sitiyara batubwiye ngo ikimutwara mu itonyi mu gikorwa irangije kugira Imana ivuga ngo si yamara si vyiza. Ego vraiment ngo si vyiza. Ni Imana ibonye ko atari vyiza ko umugabo yibana wenyene. Vyumvikana ngo umugore cyangwa se urugo rwawe ni from heaven, ruva ku Mana. Ntirutangwa n'abantu, rutangurana n'Imana. Mugabo Imana kumuha umugore harakantu yabanje gukora. Mumbwire amena. Nipfa guha umugore wari wese. Urugo ni kubakwa n'abana, kubakwa n'abakuze. Yo, mvuze gukura si imyaka nk'uyu mutama afite uruhara. No, gukura ni mature in the spirit. Adam kugira yuba kiba kivateka mayida mupime ndari. Agira ndamuha umugore. Si vyiza nivyo ko yibana. Mugabo ese ashoye kumutunga? Ashoye kumutu. Ndababwire. Udashoye gutunga umugore wawe. Umviriza, amuteringira. Numva loka kubwira kweli. Ndakakubwira. Cenda kareke. Ugomba kuba responsable mu rugo, ugatunga umugore wawe, utunga umuryango wawe. Ugize mariage nuko hageze kugira mariage. Wizere ngo singiye kuryama n'umugore gusa. No, sivyo mu gitanda. Eka ngomba kuba responsable w'ugwanje. Nkatunga umugore wanje, nkatunga abana banje. Apana ko abananje bicwa n'inzara afise amafaranga. Apana ko abananje basegerereza. Apana ko madamu yambara ubusa. Ngomba kuba responsable. Ibyo akeneye vyose. Umviriza ndi umutwe w'urugo. Kandi kimwe izotubaza Pascal, nicyo izotubaza kweli. Izokwaza ati wari umutwe w'urugo. Kubera ko abana babaye gutya. Umugabo yitwa Tiara's Bond. Yavuze akaruga gakomeye cyane. Yavuze ngo rogre ya mbere yagize. Ngo nukubona madamu yapfuye batari kumwe. Abana be bose bacabicika abamaraya. Bamwajije impamvu. Yavuze ngo kubera ko yakoze ibikorwa by'Imana yibagira famille. Abana biwe barababaza ati kubera iki mwagiye mikwa nk'ivyo? Baca babwira ngo ntitwize tubona affection ya papa yo bavyeyi bacu. Uno musi kabufise iyo kazi wumvisize inyisho ndakubwira. Imbere yuko ukora umviriza tahura ko ufise responsibility Imana yaguhaye. Umuryango Imana izokubaza. Madamu wawe mwambike, mufate neza. Kubera ko ikintu cyambere Imana yakoze kwa Adamu kwirimo umugore yari yavuze ngo si vyiza kuyibana. Mugabe kivuga ngo ikajya dusomeye hajya turacari ku murongo wa 18. Imana kivuga ngo Imana kifata ibikoko vyose ibicisha imbere yiwe. Mwumva kakana mumbwire amen. Tugire gutya abahima harabakurikiye ikifata ibikoko vyose ibicisha imbere yiwe. Imana ishaka ko imizana ibikoko vyose imbere yiwe. Igomba ipime revo ya matirita afise. Igomba ipima ingene angana mu buryo bw'impemu. Ko amaze gukura ko atitiranye igikoko n'umugore. Iramupima ibikoko vyose bicisha imbere yiwe. Adamu ntibari kumwe n'Imana. Igihe Imana yari kamazira ibikoko ntibari kumwe. Mumbwire amen. Mugabo Imana iratangara kubera revo ya matirita ageze ko Imana igatora agenda. My God. Iratanga icisha Ryan. Adamu yiravye gutya ati uririyo. Ati sawa igakibandanya. Ati na agacakurikira imbwa. Aturi imbwa. Imana ikagumira aba kuri liste yayo.
avuze Rayani ni Rayani, avuze imbwa ni imbwa. Amazina Imana yavyise ngo exactly niyo mazina Adamu yise ibikoko. Mumpera amashimesha umwami Imana. Ayo mazina nyene niyo mazina. Ikivuga ngo rero uyu mugabo arakeneye umugore, arakuze. Ikimuha umugore. Umunsi ugira mariage ni wagize mariage kubera pressure y'umuryango. Benshi bagira mariage kubera pressure. Ndazi ibihungu vyaha mu gisagara vyagize mariage. Yafise umugabo nakoreye imyaka myinshi, hama umuhungu wacagira mariage kubera ko yarafise agahungu kamwe, hama aca yuvumenga yoronka umukazana ningoga agire mariage, acagira mariage hiyo acafata papa waca mu responsabilize ibintu. Umugore bamumuhaye kuva ku munsi wa mbere arara muri boîte kugeza dimanche. Uyo mugore mwoba ntiyaje gusoroma ibigori ibabo vyari bihari. Amen. Ugomba kuba responsable. So iki acabyita amazina. Soma abandi ku kuri 19 ndakena umurongo wa hariya kuri 20 niho nkeneye cyane. Aha tunyarutse. Umuntu afite amazina ubereye ku bitungano byose no ku biguruka mu kirere. Yego. Aha. Ariko yaboneka nk'umufasha akwiriye n'umuntu. Bandanya. Maze uhoraho Imana asinziza uwo muntu ubutikoma. Agira gute? Aramusinziriza. Aharu nababwiye ko communication y'amajambo iri powerful. Ahango nababwiye ikintu cyabaya. Mubwire amen. Aramusinziza ubutikoma agira gute? Arasinzira. Aha. Amukuramo urubavu rumwe. Ego. Ahomeka inyama mu gishingo cyago. Aha. Ubwo rubavu uhoraho Imana akuramo uwo muntu. Akuramo umugore. Ego. Amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati ni gufa ryo mu magufa. Mwumva ya majambo ni gufa ryo mu magufa yanje. Aha adavye ko aravuga ntari ko ibintu vy'inyuma, ariko avuga ibintu vy'indani. Navuga ivy'umubiri si ubwiza bwo kubera ko aravuga Adamu ngaha. Iyo ndikoresha abagira shwa gikonjo kenshi ndabakuramo akakantu. Abantu benshi bazi yuko kuraba inyuma nivyo baraba, ntibazi yuko ivyuma bivariya. Benshi baraba inyuma. Mugabo kugira ubane n'umuntu umuntu muzobana aho murabira umumviriza imbere. Adamu avuze ngo uyu ni gufa ryo mu magufa yanje. Ntiyavuze ngo n'ubwiza bwanje. Ntiyavuze ngo ni sura imwe na jewe. Ivyo ni vy'inyuma. Paravon turaba kubiboneka. Kuko ni vy'akanya gato. Na murongo yafise byo bingahe. Na murongo hamwe novuga ngo kagataye yari afise ariko ngikeneye. Naca namwirukana. Na murongo afise ibiro 70 ingahe ngaha. Martin aravyibushe. Uyu aravyibushe. Yari muto cyane. Mugabo umugabo kubera ko hari ivyo aje kurondira nyine. Ndabimuhana warampa ibindi. Twaravanganye. Ivyo namuhaye vyatumye kubera amahoro mu mutima, kubera kubana n'amahoro neza. Reka nakibabwira iki kintu tukiri mu ntango. Ushaka uvyumva. Mu bantu bafite urugo rwiza ndimo. Uvyumve ndabigusubiriyemwo. Aba pastori batandukanye baza kurondera inama iwanje. Kutubaza tubwira impamvu bigenda gute. Tumaranye imyaka bientôt 24 ans. Igiri kwira. 23 ans turi kumwe mu rugo apana fiançailles. Yose amaze kwa 27 ans. Mugabo nta musi nubu naho uhagurutse umukobwa wundi. Mama kimugwe neza. Ni sawa? My God. Nubu naho zaraga kobwa keza. Singa ko bagasa nakonzi. Bavuti pastor unakaona kanamuki hapo. Urakaona gakobwa. Ati duteretse madamu wa ngaha. Naka gakobwa uhitamwe wone. No babwira ni isaha ndacamukunda uwanje. Habyo ubisi byakubwiye. Shaka byizera ibi. Niko biri. Nukubera ko bantu bimana kanabya kakana. Amen. Amen. Adamu ngo Imana iramusinziriza. Ikikuramwo urubavu irukuramo umugore. Umugore akiva akigaragara guca akiza kumugaragara. Adamu nawe yaragisinziriye aravyutse. Umwe arexiste kwisi. Aje kumugaragara. Umugabo navuye mu kinya. Mugabo anesthesia iracamurimo. Umva icyaciye kiba. Umugore akiza kwisi gutya. Aca tubira n'amajambo umugabo ariko aravuga. Niyo nabwiye abagore ku majambo. Aba bagora ba
ikintu gitacinga emotion y'umugore. Umugore aba touched biciye mu matwi, umugabo aba touched bivuye ku maso. Umugabo araraba, umugore arumviriza. Nicyo cy'umugore muko muraganira, mpanda madamu keshe turavugana, habyuga wegamira gutangire mwicaye gucyago aho ati nyegera, kandi cyaka yakubwira umugore ashaka ariko aravuga, ugumu muraba gutya pana kutakaza focus, umumwitegereza. Nivyo bashaka abagore. Amajambo ya mbere agwe mu muhemu ya Eva, pum, amajambo agwe mu vyuvu vya Eva, pum, ni mitoba. Yo, umugabo avuye mu kinya cyane ugwe neza. Abari ngaba tugire guca abantu Imana, mumbwire amen. Ko mwashavuye cye mushavura ingo zanyu, nije mushavuri cye ndakwigisha iza imbwira amen. Mugwe neza cye murarusha, mumbwire amen, tuvuge amen. Amajambo ya mbere yumvise umugore amajambo yamugwe mu matwi ni mitoma. Kabutazi kuvuga imitoma, umbwire amen. Yige yo ni mitoma. Uvugira yamubwiye ngo wewe urakara ya urushinge rwa rukimurimo ya ndetse ntihembwa mukamemo iracamuri bacavuga ati wewe ndakuravye urakara ko mu mara yanje mama uri gufa yo magufa yanje, my God, ati you are beautiful. Aramutapa umwana aguma yumviriza azi ko bizobandanya, aguma yumviriza. Umugore cyo cyuno munsi bakwishyuza, umugore ashobora kwambara neza, mumbwire amen. Tugire gutya, umugore ashobora kwambara neza agaca avuye muri mukiyo muri kajya kuri gardero beje kwambara yiravye akabona ko aberewe aca soka impari. Umugabo yicaye muri saro arindiye ko bagenda kwishengera, agaca mu cimbere gutya kagenda aca yigenza ntagiye kurondera kino kimukabati, arakeneye gusa yumva icyo uvuga. Agaca garuka akora kuri muraba aca yirenganira agasubira mu cyumba, ukazora kandi aragarutse aca yitoza ibintu impande yiwawe. Akeneye iki? Umuguti sheri unapendeza sana, uraberewe. Bantu Imana, muri ibyo turimo iyi ni espace Imana duhaye. Ukavuga uti sheri uraberewe cyane, wasokoje neza mama. Aho bati wasokoje ejo twagiye hano nabwira sheri uraberewe vraiment, wasokoje neza kweri. Mugabo niyo ntabivuga kese ugomba kubimenya. Hari utuntu duto ugenda wiga. Icyo yavuze ngo ubwenge bwo guha ku rugo. Abagore arakeneye amajambo yavuye agisokoroka ku isi, yiburuke mu majambo avuga ngo ya uri gufa yo magufa ya ni mitomi dahera. Amen. Rero mwibuke nababwiye ngo rufise ama periode urugo rufise ama party. Iyi party yose ndababwira ibi byose uravuga ibi byama communication byo kubwira umugore amajambo meza, twese twarabiciyemo. Aha nta muntu n'umwe ari ngaha ukaba ufise urugo utabivuze. Iyi periode nayise periode ya anesthesie y'urukundo, aho umuntu wese aba yumva umenga ku matelefone umwanya wose. Sheri wari ukavyuka mu gatondo ukamusoma, yasubira kuja hanze agarutse ukamusoma, yagaruka ukamubwira ati I love you, n'amajambo akateba gaheruka utakubwira ati nyonyonyo. Mumbwire amen. Ntacyo ukamubwira ibintu ntibihere, kubera iki? Ni periode amatelefone atavanako. Ushitse muvanye muhira ugiye ku kazi, urashitse ku kazi uca mu telefone, sheri uguwe neza, nta 30 minutes zirahera. Mu mwanya muto urasubira telefone, muri mwanya telefone wariye. Ni kubera iki? Uracafise icyo bita urukundo rushushi. Mumbwire amen. Rero benshi aha ni ingo muri uyu mwanya y'urwo rugo ruba ruryoshe, muri saro, mwicaye muri saro ngira bari bashasha, muracagashasha ngira ugafata amakuse ugatera umugore n'agatora yindi akagutera, mukiruka. Nta bana mufise, muracari babiri mu inzi saro yose, ni mwebwe muri babiri mukirukanga. Icyo bacita anesthesie y'urukundo rwasaze, n'urukundo bagwasaze. Mumbwire amen, mumbwire amen. Uyo mwanya twe twawuciyemo aho wumva umenga ntiwojya madama adashitse, umudamu agategura ivyo kurya, akarindira umugabo kwaza, akarinda sinzira umugabo ataraza, aracarindiye ko ntashobora kujya wenyene. Ni igihe urukundo rwadudurije, ni periode ya mbere nziza y'umunezero.
urugo rwose rutangurana. Ibi rero ukwiye gutahura, bibaye gutya mumbwire amena. Haleluya, mumbwire amena. Iyo bimeze gutya muri uyu mwanya umviriza, haleluya, usomye muri Jean 2 haratwereka inkuru z'ikani Galilaya. Nico gihe bari kwa bibishe batazi ko bibishe. Amakosa muri periode ntaboneka, never. Umugore ashaka gukora amakosa, uvuti you are beautiful, ntayubona ayo makosa kwereka urukundo rwacakora dudubiza. Ashaka gukora amakosa yose ashaka, ntayubona. Ugaca wumva ngo bizogenda gutyo, siko bizohora. Mumbwire amen. Haleluya, mumbwire amen. Dusome ijambo ry'Imana. Bandanye vuga toye. Hajya wari wahije kwa so. Oya shaka kugereka. Soma muri somera Genèse 3 verset 12. Umugore wampaye ngo tubane. Mwibuke uburo periode irahindutse. Ya periode nziza, ndababwira ibi bintu, nico gihe umugabo ashobora kuba ari mu rugo muri periode ya mbere, akumva umwanya wose yo guma ajyamana n'umugore. Mvuze amakosa? Mwabyije mvuze? Akumva umwanya wose yo guma ajyamana n'umugore. Baravyutse, barasohotse, baragarutse, ni mu gitanda, baragiye, baragarutse, ni mu gitanda, apeti dahera. Kubera ko urukundo ruriko ruradudubiza. Nta kosa na rimwe riri ngaho abona. Iyi periode ni periode nayise igihe agapusi kanyegeje inzara mu mubiri. Uri kuragakorako umengana kakamusi. Akapusi kanyegeje inzara. Ni periode amakosa atagaragara. Kubera ko urukundo rwagushajije. Umuravye umudamu ubona ubwiza, yo usa neza, yo amaso yawe ameze nk'amabiye, sinzi n'ibindi byinshi, imitomo itavanako, yo usetse utwenze, numva sinzi n'ibindi byinshi. Ico gihe ni cagiye agapusi kanyegeje inzara mu mubiri wawe. Wo menga nta nzara gafise, suko amakosa adahari, yanyegeye. Hari umusazo sokoroka. Ntavyo wumvise ivyo mvuze, mu mpera amashimesha umwami Imana. Suko amakosa adahari, eka yafutswe n'urukundo. Hari umusa amakosa azoza kumugaragara, za nzara zizogaragara. Agapusi bakabona hari gihe kanyegeza inzara, ukagafara kajanja kako, ukamengana kamuse, kararyoshe gukorako, mugara kazi sokorora, utakimbia. Uwo mwanya rero abagabo benshi bagira ibibazo, akaba afise umukobwa bakure ko batarabana n'uyu mugore, ari ku ruhande aratendetse, agapangira umugore umwanya wiwe, akagerageza uburyo bose nibahure, kumbe ifite undi mukobwa ku ruhande, akabajongera bose babiri. Ndababwira ikiba, murabizi yuko iyo umugabo n'umugore bariko barabana, kujya ku mugabo n'umugore babana, bakagira des rapports sexuels, bariko baravangana, bacanze ivyabo vyose, bariko baravangana. Igihe umugabo apimye akaja hanze, ujya mu rugiye ko hanze, atwaye umugisha wawe wose, kwa nawe mwavanganye. Amen. Atwaye ivyawe vyose. Nico gituma biri très important. Bibiri bivuga ngo ukunda umugore mu bucance bwawe. Amen. Rero ibi kenshi ndibuka umudamu we gizogira ikibazo, afise umugabo bana mu nzu bakundana, mugabo afise umuhungu hanze yamuteye inda, umugabo atunze umwana atari uwiwe, kandi umugabo ntavyo arabyazi ko ari gwiwe. Mugabo biramubuza mo kwera ko umwana yakurasana wa undi ho hanze, abatama kazi bake akaza kuraba mabuko akaza kuraba umuhungu umwana yavyaye, ati yamara uyu mwana kwa dasana nabo muri family wacu. Ivyo umutima wa mugore pum pum pum. Umugabo ntarakima mukoze, ntiyanamwirukanye, niwe yijanye. Araza umunsi we sinzi iro yasenga ntavyo nzi. Sinzi mugabo yumva yoza ngaha si muri family muri eglise yamutumiye ngo azoze ngo kwihana ndamusengera. Ndamuraba, ndamubwira ntumviriza nivyo. Mugabo icyo kintu wakoze, rondera uburyo ukibwira umugabo wihane.
mugabo ndamuha na insight nyene bihana muri uwo mwanya. Ntuzanga ubwira umwana ngo urumva sheri narasambanye uyu mwana sigwa yoca atora umupanga. Umva we babikoramwo umubwira ku telefone cyangwa umubwira ku ikete cyangwa kuri message. Kuba agishavuye aca genda hungira muri quartier kure yavuye ngaho mu cibito baje kubana bari kumusaga acara mu telefone imubwira atazwa byara mugahutse kwiyica umwana wareze. Ibirarigira abantu babikora kumva umenga uri kuri hagarika mu buzima terma. Ndababwiye niba ari ikintu cyambere kiba umugisha w'umuntu kigusiguriye imbwa wari umugabo no busambanyi bwo hanze. Amen. Mu vyumva ibintu benshi barasenga saba imbwira gute ivyo vyara ukaba hari umuntu abikora kuva no munsi umenye ngo vyarakushize hasi uzokwa muri uwo hasi kubera ko wacanganije umutungo wawe no wundi wo hanze agiye yawutwaye n'amahoro menshi. So periode ya mbere ya kabiri iko navuga periode ya mbere yari iyo ko ubuzima bwose bumeze neza amakosa abanyegeje nagapusinya inzara kanyegeje. Ubu rero hariho periode ya kabiri yitwa hard time yinjiye mu rugo. Periode y'ibibazo ibihuhusi hamwe twasuye muri Mateyo 8 ngo hazi ibiyaga mu kiyaga imiyaga mu kiyaga n'ibihuhusi ngo bigwa muri bwa bwato. Mwibuke ko baguwe neza n'umwami Yesu baguwe neza n'umwami Yesu bari enjoyinga bararyohe ko biterera inkuru ibikore byagenze by'umwami Yesu bazabona umuyaga gafra pum mu kiyaga amazi aruzuye. Muri uwo mwanya ni ku rugo rumera urugo ushobora kurikura neza uno munsi nabibabwiye nta rugo ruri perfect 100%. No uno munsi bibaye neza ejo ushaka kuba bibi mbwa birivuga ngo hahigwa uwihanganira ibimugerageza niyamara kurama azohabwa ikamba ry'ubuzima. Mumpera amashimisha umwami Imana. So kimwe nabona bwira umwanya tauri ibintu birinjere periode ya kabiri ya hard time ico bita periode y'ibibazo y'ibihuhusi irinjiye. Mwibuke ya majambo Adamu yavuze kwa Eva uno musara hinduye hinjiye ibibazo atakona wa mugore bavuze ngo gwa rugore wampaye uyu ni wa undi yabwiye ngo sheri wanje ivuye mu gufa yanje ataye kumutapa. Umviriza amakosa utabonye cyagihe cyiza kugira utanguru yabona inzara zasokorotse zipusi. Mumpera amashimesho umwami Imana. Inzara zasokorotse zipusi uyu utanguye kubona amakosa utabonye ukwasa ukwameze. Uyu ni wa undi wabwira ati yo you are beautiful utanguye kumubwira ati dore uko gisa kubera iki hari amakosa atagora. Igihe cy'ibibazo kibaye habakenewe umuntu umwe. Ndamubabwira usomye ngaha muri Mateyo 8 reka twasome reka twasome simvuge ibi dusome Mateyo 8:25 usome na Jean 8:3 25 na Jean 8:3 hazi ibihuhusi bikomeye bijya gute bigwa mu kiyaga. Mwibuke bariko bararyoherwa baguwe neza ya periode ya mbere binjoyinze buro haji ibihuhusi mu mwato pum bituma bagira gute. Yesu siho yari kumwe nabo yari mu bwato asinziriye mwabo aho nyene Yesu yari ahari yari kumwe nabo mugabo atari kumwe guke ari hano yisinziririye. Umva ko kantu baramukangura mugenzi turapfuye cyagezaho. Soma Yohana 2 Jean 8:3 Jean 2:3 hapana 8:3 Yohana 2:3 Yohana 2:3 wonyene. Hano mu bwato Yesu niho yari haba ibihuhusi batari biteze bari ko ari enjoyinga baguwe neza bari batashobora gutera Imana cyo praise God uti ndato kwata bihuhusi ku buzima bwanje mu izina rya Yesu. Ibinyerekeye no kuja imbere kandi hejuru cyane mu izina rya Yesu. Amashimeshi ku mwana. Haleluya. Umviriza ibihuhusi byaguye mu bwato bari ko bari baguwe neza. Ibintu urabibona nico gihe twese twakiyemo. Nababwiye ko twagize mariage mfise ibihe byo twari bibayemo mugabo
mu mwanya muto ibihusi pum babirinjiyemo. Ni ca gihe twambara impuzu imwe, ni ca gihe numva no muta wa wundi nabwiye ya majambo, numva umenga no muta mu nzu, kubera ko ibihusi vyamaze kwinjira. Hano rero abishobora kumena Yesu mugabo murabyabaye igihe cyose usibibaye mu rugo, ibi ngoma nda kwevyo bikendewe sibindi kuja kwa onke no kwa muyomba gutabaza. No, rabi ico bakoze gaha. Dusomere muri day 3 ndabivuge rimwe vyose. Aha maze vino ikanye nyina wa Yesu aramubarira ati ego umviriza Maria ndindira akoreko arashaka gusa vino yari yakamikani Galilaya, bari mu rubanza vyose vyemeze neza, ubiratangwe kubiha mu mazi, bariko baratera inkuru baguwe neza, ibusi birinjiyemo amazi ataye kubarengera. Hamakenegwa muri famille, mu rugo ibusi yo bibaye. Ndababwira kaka mumbwire amen, mumbwire amen. Igihe cyose mu rugo ibusi bibaye, mwese mwacha mumva sije nabizanye, undi sije nabizanye, mwe vya Adamu abwira Imana. Yamubwiye bucya, yabwiye umudamu ti Adamu habaye iki? Umugore nawe inzoka. Nta numwe yigeze yemera ikosa. Hagomba kubaho umuntu umwe yasima akavuga ati vyabaye kama mbaya. Umuntu umwe Maria musivye yakoze. Maria abonye vyamaze gucanga likani Galilaya ngo acarahaguruka ahamagara Yesu, aje gutabaza Yesu. Mugiwuse ajya batubwiye gute ngo sinzi uhagurutse, yababwiye ati erega turi kumwe na Yesu. Niko yababwiye turi kumwe nawe, kubera twebwe biti bihusi ka turi kumwe na Yesu. Mukangure mumbwire amen. Hagomba kuba umuntu umwe ahaguruka mu rugo akavuga ati ndavyasi ibi bintu, ati mwami Yesu ntabara muri runo rugo. Mwibuka amajambo Salomo yabwiye Imana. Hari gihe twibaza ku rugo kubera amafaranga tuzogubaka umenga tworukoresha imbaraga zacu. Urugo ru spiritual kubaka ni spirituel. Petero muri 2 Pierre chapitre 1 verset 2, 2 Pierre chapitre 1 verset 2 niyo zakora honyene havuga ngo ubuntu bw'umwami Yesu ngo bugwire muri mwebwe, ngo buragwira uko dushishikara kumumenya. Mu yandi majambo icyubaka urugo s'amafaranga, nababwiye ko ari ubwenge mugabo turashishikara kumenya umwami Yesu. Ubwo buntu rero twakira two turashika kumenya nibwo buca butwubakira urugo. Mumpera amashimeshe umwami Imana. Ubu niwe bwa kurusa amafaranga. Rumve Maria cyaramuvyura. Hagomba kuba umuntu muri famille yemera ati ivyabaye ndabizi ko ico bigamije gusambura, reka ntabaza umwami Yesu. Aca tabaza Yesu. Yesu aje ngo acacekesha ibiyaga cyaratuza. Iyi periode rero niyo periode ya mbere abantu bahukiramo. Mumbwire amen. Niyo periode abantu bose bahukiramo. Imana ishimwe cyane. Periode yo kwahukana muri nyene. Benshi aho bahukana na hanyene nturondere kure. Periode ya mbere yaryoshe, byari bimeze neza, bariko bara celebra, bariko bara bimeze neza. Muga periode ya kabiri ya hard time yibihe bigoye by'ibihose birinjiye. Umatisi jewe bivako. Ubuda sindi na Jesse jewe. Bakabode usaba pardon cyo uca bugufi wapi. Nigeze kumva kera nari muri church of God umenga kagadira ka kera sinzi buri kavuze nemba ari mukongomana araho ntavyo nzi. Yavuze ngo impene zibizahuriye ku kiraro. Impene zibiri. Impene n'intama. Hanyuma wari umwaro umwe. Igiti kimeze ko zirashako zose. Impene iraza n'intama iri kwiraza cyazihurira hagati. Imwe atimbisa indi atimbisa. Mbisa. Ntaho kubisa yari ihari. Impene ati mbisa, impene kwa kanyaro n'ubwishime. Igumi isara. Intama ati ntaco. Reka nakwe cyo nkora. Ikirarambarara. Impene cica ko hejuru. Irajabuka. None yarayisizeho. Mu bisanzwe ikintu gikomeye mu rugo. Akantu kambere gakomeye mu rugo. Ushaka ube bishop ibihusi bizoza. Ushaka ube akibishop ibihusi bizoza. Ikintu cyonyine kizokubakira urugo no guca bugufi ukarambara nka ya ntama ugahamagara umwami Yesu uti mwami Yesu ndagusavye ntabara. Ukemera ukavuga uti jewe ndi mubi naho utari mubi kugira ngo usove urugo rwawe. Abadamu benshi mukwe utaruka ikintu igihe umudamu ahagurutse ku rugo akasenga Imana imwumva kabiri.
nico gituma jewe nababwiye ko nari mubi. I'm telling you. Jewe mu imica ku bintu byanyu kamenga mavuye mu ijuru muri perfect 100%. Oya, ahubwo mwari babikundusha. Mwari babikundusha. Jewe nta kimi nakoze na kimi nari umuntu nifite ivyo bikarande byo mu miryango. Ushavura kunywa inzoga izo n'amaze no kuziheba hame bikurikira ubwo busamba nyine narabona ko nigeze kubikora nkiri umusore mugabo ndavuga nti biracari kuri jewe reka nihane ndondo nkagire deliverance nka davye famille umuntu afise abana bakuze akaryamana n'abakozi ngibaza none hawo bishoboka ko umuntu ashobora gufata umuyaye hawo uraba abatipe wera abatipe babajia je bandusha uburebure tipe gangi ukazona giye kuryamana kayaye hari bicaniro kanaka ndavuga ibintu je peux pas supporter il faut que ndonde gutabaza chama nka Maria Yesu ntaba cyando ndapita barasa aramfasha uno musi none kubona wambaye ubusa norengana uzi impamvu Yesu yarambohoye narabaye delivré amena rero cyo kwibaza ivyo gena mfite ivyo bibazo navya ku kazi niwe yasigara muhira wenyene agaca sigara arata ibyo kwatura ziba bikuye igubizasiyo microphone ibyo kwatura ziba bikuye yakumva umugabo yabimbiye tumaze gukira ati umugabo wanje ni mwiza cyane n'umukozi w'Imana aho sidabona umukozi w'Imana umugabo wanje ni mwiza cyane n'umukozi w'Imana aho namuri umutima mwijoro ngiye kukaza acha yugara umuryango yari wenyene nta mukozi yari afise cyigwa umuryango bwanje umukozi w'Imana ameze kucyana gutya ni mwiza arankunda turakundana tuzokubaka mpaka forever akavyatura tutariga kwatura arandemu ko ashaka bivuga ngo akanwa k'umugorotsi n'isoko yiki cyo buzima ivyo keneye kubona bivuge apana kuguhangana umugabo ngo navuze ko umviriza ca bugufi ubaha umugabo n'abagukunde abagabo babumbora abagabo barakunda icyubahiro rege Imana bari mu ishuri yabo none Imana ku cyoro cyayo yavuze ngo nta uzokora ku cyoro cyanje n'umugabo nawe uza ku cyoro ciwe barakunda icyubahiro amen haleluya Imana ishimwe cyane rero iyi periode y'ibihabusi harakenewe umuntu umwe ahaguruka agatabaza umwami Yesu swate ari bisoko y'ubuzima ari isoko ry'ibibazo cyangwa isoko ry'ibibazo mu muryango muri bajya abantu babiri umwe akavuga ati ibisida vyanse ndase kwahukana aha niho bigora umwe acavuga ati ndabivuye muri isubiri wacu hari abana bavuye bavuga ati nibagukubita uzoce wizira bababwiye uko nyene umukoze ko acagenda iwawe kandi papa aramwakira hari uwundi ashaka umena umutwe avuga ati njahe sitoki hapa mumpera amashimesho umwami Imana abayize ati inyuma yibi hari iminsi mikuru mumpera amashimesho umwami Imana iyi periode ya kabiri rero niyo bose bahukanamo ushoboye kwihanganira dayere bamwe muri twe ngaha bashobora kwabira bari muri yo abandi bakiri muri yindi ya mbere babyi ya sheri shushu hani nebindi mugabo hari abandi bari muri periode kwa facing ibibazo ni periode ntutera ubwoba n'ibi bibazo hirya yaje utabona hariho inyishu hariho Mara hariho na Elimu imara hari ubugaragwa barabura amazi yo kunwa ariko begeye imbere Elimu basanga ibigazi 70 n'amariba 12 imbere utabona hajya hari ibisubizo bizina ryazo periode ya nyuma ndagirizako ni periode yitwa ni periode reka ndayisoma nsomera Hagayi 2 umurongo w'9 Hagayi 2:9 ni periode ya kabiri ngo bakuvuga mama ubwiza bwo hanyuma buzoba kuri rugo rwawe ha mumbwire amen ubwiza bw'urugo rwawe rwa nyuma batuye ngo ubwiza bw'ingoro yo hanyuma buzorusha ubwa mbere nariko ndababwira ngo igihe cyose ushoye kwihanganira ibibazo byo muri periode ya kabiri hard time umwe muri mwe akumva ko agomba guhana urugamba yaba umugabo yaba umugore mwabagabo mwige guca bugufi mu bagore banyu mwige guca bugufi mu bagore banyu icya kabiri no mu gihe bimeze nabi mukunde je madamu karabya akakana ni isaha apana periode ya mbere je ya kabiri ayiciyemo mugabo ntiyamperanye karabya akana no tuvugana ubunye nguyo ndashobora kwiyumvira je ndi umutunzi
ndi mutunzi ntavyo wizeye byo mvuze ndi mutunzi Martin Biramere cyane mutunzi amafaranga aranza ko mu buryo nanjye ntatahura azabona umunsi umwe ndamufitiye surprise ntabwo je ni ibintu herisoni kuja kwa Siyoni nkabaza umundaza hanagura ibitenge hama kacaja ku mudama arahasanzwe abigurira utu turubaka iyi ni communication y'ibikogwa kacaja ku mudama asanzwe abigurira ibitenge kacavuga nti ngomba igitege ciza ca madama kiwangaye namba ari desa namba ari sasenga namba ari komisinzi ayambwiye yose kaca ndakora mufuko nkamwe ntaco yantumye ntaco yansavye ngomba iki ngomba nubaka urugo avyo wumvise ivyo mvuze ndiko ndubaka urugo je ndashobora kumusiriprena ari ku kazi akora muri Asiatique nta byo kujya biri hari hantu hari byo kujya adakunda ndaza hana kundi byo kurya rero nigeze kumutwara umunsi umwe ari appreciate ati nanje mu mutima ati ndagatoye nivya kuunda sawa azabona nta musi umva ibi nishobora kumara inisomere ntabikoze yicaye ku kazi akazabona pastor Peter ntibintera isoni hari umupastor umudamu yambwiye ati sha ati raba iraho ngaho raba ivyo ngasi ngo bikore wewe nawe woshurwa ibindi nkaca ntora take away nkaja ahandi akunda nkatora bimwe akunda ndabizi nkapakira sina mu telefone nka vizi ya midi top kwa tabaragira commande na vya bindi bibishe kazabona uyu mukozi mu city ntingo kaca namha yatekawe mushire kaca nigendera ako karushitse umutima w'umuntu nturi physical umutima w'umuntu uri physique nk'i telefone fashe gute uri spiritual mugabo ushobora kukorako nawe utari physique udagaragara umutima nk'isakoshi ndayifashe gute ntugaragara gute mugabo ni spirituel ikintu kitafadika kitaboneka mugabo ushobora gukorako ugikoza kwiki ugikoza kw'intoki ugikoza ko ibikogwa ama act ndabibushe since ndabanigendera ama telefone ya mbere cyane ikawusha sinitaba bibanze bibe biragurumana muri we kwanza ntavyo wumvise ibyo muzavyo bambwira amen telefone ya kabiri telefone ya gatatu nti sheri sawa ati sheri urandashe ati sheri nashaka ndakurase gose ndagushikaneyo ntavyo wumvise vuze mumbwira amen urandashe sheri I love you nti tu none aho ushavuye ushaka ushavuri ntibihindura icondi nguma ndabivuga ndavyatura imyaka maze 23 za sinzi ziragiwe uko gitwa nta Jones naranagibagiye nzi sheri hani sweetie tutu ruru havyo mvise ivyo mvuze mu mpera amashimesho umwami Imana nivyo navyo nzi nigeze kujya ku muntu tuvukana hamaze babwiye umugabo we ngo naka ndabwira ceceka ni nk'umuntu zo kuvuga ngo ishingo hati ngo naka guhamagara umugabo mu izina ivyo vy'abapeiza umugabo we mu izina rewo namba atari ngaha rewo ntamfate Dio my Jesus nufise umugabo mwishenga umunsi wabikoze yabikoze abwira umugabo wiwe ngo naka nuko atagisengera ngo reka sindabuvuge amuhamagara gucanye cyane mubwira nti guhana urubahuka guhamagara umugabo mu izina na Sara umukecuru asaje wamenye yavuye yose yavuga umwami wanze ntigeze avuga Abrahamu yavuga umwami wanze umuntu agomba ngo Yesu nibibaho kukazi hari umugabo ahora atora amaposte yacu akunda kora poste za madamu nizi wanje yatubwiye umunsi mamboye ndamutwaye muri bank tugiye muri bank hajya ku muco muri ville hajya bandi ya BCB ashamwe ati nguyu wa mugabo wanje uhora umbaza ati uyu ni mugabo wawe ati pastor ati mwubaho ati je ndamwaza mu mazi imyaka ingahe ngo yamayibaza ko ari itatu tugwiza 10 kubera iki umviriza ruravomererwa uyu mugore muhigi amafaranga yarose number 1 ahantu hambira guspending amafaranga ni muri famille yawe umugabo ashaka guca mu gatora kaja kwicara kwa Simba ukishaka kwazi kuri kwa rusahani kwa potage ibisandwishe ibiki unatura mwenyewe muhira abana kwanwa mukaru no change your mind cheka ndababwire I'm telling you nabwiye Imana kikiro kimwe
amafaranga ndose, number 1 umuryango waje ugomba kujya neza, number 2 bagomba kwambara neza. Kuri no sinone ubereho iki none? Kintu cyambere ugomba guspenda mu muryango wawe, amafaranga yogenda mu bana bawe, kuri madamu wawe, nawe ubwawe, mu buzima bw'abantu. Amafaranga nta kinda jejwe, yakoresha icyo yagenewe, nutana yakoresha zosigara mu isi bayajya batayarondeye. Cyangwa abandi batwara, abapagani batwara mu bandi bamaraya, umugore wo hanze bakamutisha wo mu nzu, bibi yayinje kajya amafaranga menshi kurusha mu nzu, biragahera. Umudamu mubanye imyaka n'imyaka, uwatunze muri kumwe, iyo nda wari bwayigire. Sinakoze sha Pascal tubisha of God bakurungitse ikobero Pascal. Uyu mugabo uyu yari muto. Yesu we, mugabo uno musi umugore yazi umugisha. Bavuze ngo umugore wi gute 30 yavuze ngo umugore wiki, umugore aroranye n'inde yo muronka. Uyu mugore yaje twaragiye gukwazi twazi nonwa none kuri Pascal uno musafisa atere y'ubwiza ibitebe bya by'amadiva umugisha. Uyu mugore yaje afise amafaranga udafise wewe, yaje usumengaragara. Umugore aje mugorwa mwabagabo, umviza mwabagabo ndababwira ibi bintu kandi abahane. Umugore aje murugi wawe, naho yoza atana kimwe afite, ataza bya baba twikuruza, ataza bya bintu byo mu kabati, wewe ubwiwe aje guca nyene guca gusa. Uyo muntu aje n'umugisha uteye n'ubwo. Ntabyo ubisi byo mvuze, ntabyo aje mu rugo n'umugisha winji haji wawe. Bivuga ngo biriho cyane ngo umugore umugisha Imana itanga n'umugore. Umugore n'umugisha ava kuhoraho, ni ngabire ivuye ku Mana. Mumpera amashimeshe umwami Imana. Ubuza two twa uno munsi ndarangije, ndangize. Ubuza two twa uno munsi ni kwera we jewe nari yo. Uzuye twari tumeze position fixe mo yambaye sana. Twambara impuzu imwe. Mugabo amaze kuza. Yewe madamu yarankosoye mu burere bwose. Madamu yarankosoye nambara impuzu. Urana umusore harabasore. Ni sawa. Jewe sinambwira nambara nabi. Nani nkiri umusore nambara neza. Mugabo hari ibintu agera kuramo nyene. Ibirato bye byarasigo mpindura. Nambara bya birato by'abaganda meturira ebana. Ucambe cyara guturira kikanuka gute? Ntavyo wumvise ibyo mvuze. Hama umusumwe njya kugurikira ati njya guteza izo vyibagirwa. Nzagukigura inyo banze ndakurabe nko kuri Rwanda. Njya gutira ati isoko. Hari isoko ya Bujumbura kihari. Njya kugura bara cyangwa urubukare rufisa amazuru, my God. Gwari ukwire mugabo mumbwira ndaruguriye agatama karahi nyuma y'isoko frere. Agatama rufise umubiri wa krokodile. Kuya kwa ibintu by'ibikaragasha krokodile. Ndarugura bati ndisha umuzungu ndisha umuzungu candaza mwibara sheri nima pichu ndisha umuzungu camwe nirabishe cyatunguze batamufina kiguze. Ndamubwira mbicu kiguriye he ngo Mana yanje we ukiguriye he ndagura nyuma y'isoko ndindisha umuzungu bakora cyambwira ngo ndakeneye uzonye karu tugisubize aro bakigura cyara gitwara abona agatama ndagisubije ati no gatangaye acarankosora mbwira ngo ukaba ukeneye kugura impuzu nziza ntuzoje kubatama umutama ivyimviro vyiwe nibijya nyene rondera umujene afututse nyameze neza kaba karankorokeye umuntu wakoze kunkosora she erega hari abantu twaje kurinda igisagara ngaha Yesu Kristo abyo bisi byo mvuze twaje kurinda Yesu mu gisagara acarankosora ati ntuzosubire urakoze bya biraturangwa byo Uganda barabihagaritse cyangwa kwinjira hano nanje hari irato icyo gihe byo gwasase nkanimira ebi byamakwire nyene barabiduza kuri 200 uno musikiza kuri 400 nkahinjira uzi impamvu ubutunzi bwa mbere si mu mufuko ni mu mutwe. Hari abantu bajya nabi bisha umuryango. Ndazi umuntu namubwiye ntiburafise igicaniro ifo tukimena namubwiye ko umukozi w'Imana abwiye ntiburafise igicaniro tukibsambure ni gute ushaka konka amafaranga kandi afite amafaranga mugabo kama ikintu cyambere uhera kwa mbere ugaburira umuntu bugari kwa mbere urambaza je narabiriye gushika ibiharage numva utakimpaye iharage cyangwa ubugari bw'inyange kumutakwa kwa mutwe niho naburiri
kuva ku itariki ya mbere gushaka ku ya nyuma amezi 6 bwaranyokamye n'ubu ushaka inyama inkoko ndabwira ntimpakagari frere karantunze mu maguru ndakarya vyarasona karekura kwera kamfashije ngomba kuvuga ikintu ndabarangiza mwabagabo umviza mwabagabo ngo babwira abagabo ari gahabura ikoraniro ibintu vy'ubugumu mu burekure umuntu wa mbere kwe kwitwararika number 1 ni madamu wawe number 2 abana bawe munyumve I'm serious now kubona ushaka kumva ko ujya mu kabaro ukagandagura amafaranga 50,000 ijana uri wenyene n'umuhabara cyangwa ikindi kintu kanaka ntazi listen if Imana izobikwaza umunsi umwe simagaze nabikubwira change your mind hindura jewe ngiye muri patisserie kunywa icyayi ntwara madamu ngiye mu kabari ntuzobona mu kabare ndakajamwo none kumenga ntavyo wumva wewe sawa barabuje kuja mu kabari je ndajaye ngiye muzombona zoba ari kumwe na madamu none twabironderanye amafaranga yarose kubera we n'umugisha Imana yampaye twarigeze gusonda vyibuka umudamu yitwa mamagara uramwibuka wewe yabaye kwa wewe yaje waragiye uyo mudamu aragahezagana umukozi w'Imana no munsi yigeze twize gucumba twaba muri famille mu nzi wanje harimo jewe na petit frère na madame ducumba kanusu cy'ubugari bw'imyumbati aho kuri batatu na twebwe twabaze Imana imbabazi zitubeko ntidukwigwa wa mudamu acaratonda n'isahani ati mfasha mama pichu mugagari gatoyi ni hera umwana aramubwira ati nambura ugomba kungerageza sindaguha kubera inzara umwana ajya ubungana gutega ntuze karakana gatoyi mugabo kubera inzara dufise ubwoba bw'ubuzima sindaguha n'uyu munsi watuvye kwa Imana n'inko watwiyumvira gutatubonye yibutse ngo mwimya akagari gatoyi kakanda karaho uruyo yantuze ukamwima akagari kuruyo naho yani ntanitongi yaririmo bakubera ubwoba bw'ubuzima ndarangije umuntu wa mbere mugomba kwita mwabadamu wa mugabo we amafaranga yiwawe sayi wawe nayo umuryango narababwira fois passé konte yiwanje madama yiriko limikasha kode bisigura ngo amafaranga naho yabika arabisiko tanda akorera mu nzi wanje ndarangije amashimeshi ku mwana nta handaja njewe ukafuse ikibazo ngaha nta kibazo nka 3 canke 4 bikaba bihari ico nyene uvugoma kubaza hari abantu bibaza ngo amafaranga ngo mugabo ngeje amafaranga si icyaha n'icyaha amafaranga unyegeza ntakore mu muryango siyo akora handi kandi aba bagore mubona nko babwiye ukabushaka kwemvetsa isa neza ukabushaka umuntu abika amafaranga yawe neza naba badamu umudamu none ntibaraje kurumeze nka nibiye kwishengera ibisi yose namandiga kwishengera jewe ico nkondose amafaranga ndabwira madamu Sheri kambwira nti aya mafaranga aya nayimpuzu z'abana aya ni gwawe nama ntangara kenshi gashoboka ya mafaranga namuhaye yiwe sanga yanguriyemo ishati cyangwa n'ikindi kintu acambwira ati iyo mbonye uberewe niwo munezero wanje uri gitsibo cyanje karafasha aho karubaka karafasha Mungu moyo ndayamuhereza hama yabingurira cyangwa ati akira ntuzoswe kugura banza genda bura wigurire nkasanga swe ubu nsiye namubwira tugende muri ville tugashikana uziri nije ndayatanga kubera ko ndamuhaye acagura ivy'iwanje cye by'abana ntituzi nk'abagabo ushaka uvyiyumvira naho no kubaza hano kubaza date donations zabajyana urazizi wewe wabimbwira amatariki yo kuvuga ko jyana wawe jewe ndamutelefona ngiye kwa muganga ntwaye umwana Sheri buntu yavutse ryari naka yavutse ryari ivyo si iwacu ibi nyene bikwigishe jamuka jewe ndazamura hicara nshitse muri sa nk'umungi venga cyashika muri soni yicarire ebana baca banzana amazi akanye banzanire ifanta nibayingurira ce nicara mugamba ndapfa gushika turafise imeze nk'iki acigira gutya Claudine jewe nishe kuri yamiza sinabonye ubucafeka muga wewe Claudine urabona ibicafu inga aya maso bayakura he mukabati je namambona amafurusheti ibi amafurusheti yazi gitigiri
aho ati hari sani mwe ntabona jewe naho zohera zose ntavyo wumvise bizakuye mu mpera amashimesho mabima naho zohera ntavyo nzi ivyo no bituma narize je navuze nti ubu ico nzora nkora ni kimwe kubera bafise amaso abona umudamu y'amafaranga nico cyo umudamu nakora bya n'umugisha umudamu muzana mu kizu ico bita a house akayindura home umuha inzu garagara akayindura ho kuba umudamu umushize mu nzu igwaruza urugaga winjiyemo acha ruhindura ho kuba umuha imbuto akaguha umwana ntavyo wumvise ivyo nakubwiye ku rubanda abantuze umuha imbuto aguha umwana amabudamu siya amafaranga ugasanga ivyo kujya ku meza wewe babiguhereze n'umwaka uzohera nabwiye madamu je ndakiye mugishe ikintu nzi muzi baguteka gucumba ubugari bama bambwe ati no uzocumba uburishiki nta kindi nzi mu buzima bwanje no bugari gucumba ubugari iyo shaka gucumba je ndabwira mudamu nti uno musi ni mukorope yanda bakoropere muhira erega se umukozi naje gukora n'umukozi wanje n'umufasha wanje se umukozi wanje ndamubwira nti umusi ni mukorope n'umukozi dafise umukozi muhira n'abahungu muhira baruzuye baba muhiri wanje ndaga no musi mwese ni mukorope je nkoropa inzu kaca nambara training mo frere nkaha koropa ndakorofa bavuga ati uru wa mbere koropa neza ubugari ndababwira nti umukozi ntacumbe je ncumba fisa abantu abahungu muhira murabazi ko bangana ni benshi ubugari barya mwice guca nimubona na gucya mubona bumaze kumanuka nije nabucumba mu mpera amashimesho mwami Imana nije nabucumba Claudine mbwira amena nije nabucumba mwiza ndababwira ubuzima nuko mu rugo hagomba kuba joy twice muri wacu bijya ngo byo muri wacu muze mubaza amakuru turiruka tugatera imigere ntabikubita inguma kansubiza niko toye mu nzu iwacu mu nzu wacu niko tumeze turakubitara inguma nabyo bintu byanje bikiruka tukiruka burya butoyi bwobwo my god nabutwarira kwibega uzi impamvu mukwiye kwizera ibi bintu muhira hari umugabo zamuhira kivinga yabaye serie ba serie kukaza para muhiri wawe uri serie henga oya ndabikubwira byumve you are serious muhiri wawe ganiriza abana ndahejeje bana n'abana baganiriza uyu mugore namubwiye nti genzo kugura imodoka ya Rouge Bordeaux hagera bivuga ngo namushona yakibabwiye maze uyu twavanye kwe kanzo mugura imodoka ya Rouge Bordeaux navyo wumvise ivyo mvuze nzoyimugurira Rouge Bordeaux ndayimuhereze yo kumushimira aba bagore ukabara sezera ikintu ubugore ndakarangirizeko wa mugabo uri hano kabara sezera ikintu ubugore umugore bafise ama servo ni computer jewe nabwiye madamu tukiri muri fiançailles haci imyaka 27 ndabwira sheri ya gwa rushinge rukuri ndimo gwa rushinge rwa anesthesie gwa rukimfashe ya matoma nkiko ya mitoma myinshi ndabwira sheri cheza ku ishene 5 euro vraiment nziza cyane sheri 5 euro vraiment nzayikugurira ndababwira duca muri bya bihuzi ya parti ya kabiri nani isasi ndayigura nama ntangara ariko arambwira ngo mbega sheri urabizi ko ansezereye shene 5 euro yo cyari ubumenga n'umusonga aracavyibukaga mana ntibibagirwa ivyo waseze ukababwiye umugore aba bagore ntibibagira ba niyo cyo bituma ndabahandura ndangiza bana nabo amahoro mwarahezagiwe cyane.